Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye. Turi ku munsi wa gatatu w'indwi h'igenekerezo n'irya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Uburundi burafise ubutare n'amabuye vy'agaciro bitari bike bishobora guteza imbere igihugu. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Injiniyeri Ibrahim Uwizeye mu gihe yari yatumiwe kuri uwa 19 ruheshi 2023 n'inama nshingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo yishure ku bibazo vy'abashingamateka. Abashingamateka bakaba bashaka kumenya ingene ubutare Uburundi bufise budaterera ku buryo buboneka mw'itunga ry'igihugu kandi categerezwa kuba ari igisata gihambaye gituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Umushikiranganji akaba yishuye ko ico gisata gifise ibibazo vyinshi harimwo nuko ubwo butare bwibwa cane, hagatanga akarorero ko mu mwaka w'2019 honyene ko ku miliyoni 36 z'amadolari y'abanyamerika zari zitezwe kwinjira mu kigega ca leta, ibihumbi 520 vy'amadolari gusa ariyo yonyene yashikanywe mu kigega ca leta. Kubw'ivyo rero Daniel Gerase Ndabirabe harongoye inama nshingamateka akababona ko hategerezwa kujaho itegeko rirekurira leta kugabura umwimbu wabonetse n'abasanzwe bajejwe gucukura ubwo butare, kandi hakanashirwaho n'abahinga b'abarundi bize neza ibijanye n'ubwo butare kugira ngo bushobore guharurwa neza hama igisata c'ubutare gishobore guterera bimwe biboneka mu butunzi bw'igihugu. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge hari abagabo babiri bahanishijwe umunyururo w'imyaka 5 kubera ubusuma bw'igitoro. Ferdinand Uwimana umudereva w'ingendeshwa ifise amapine 3 hizwi ku izina rya tukutuku na Karaveri Nkezabahizi umudandaza wo mu ntara ya Rumonge baciriwe igihano c'umunyururo w'imyaka 5 yuzuye na sentare y'intango ya Rumonge aho ni mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, bakurikiranwa ku busuma bw'amaritiro arenga 1000 y'igitoro. Ico gitoro cibwe cari icishirahamwe ririko rirasubiramwo ibarabara rikuri nimero 3 Rumonge Gitaza ikirere c'ibirometero 45. Urubanza rukaba rwaciriwe mu ntahe y'ikibiriraho. Abaserukiye leta muri urwo rubanza bari babasabiye igihano c'umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'ihadabu y'amafaranga 100 vy'amarundi kuri umwe. Mu gihe intahe yari ishashe Ferdinand Uwimana yarabihakanye akaba avuga ko akazi kiwe hari ako guca amafaranga mu kunguruza ibidandazwa hatitaye iyo bizananye. Karaveri Nkezabahizi ubwiwe we yamenyesheje abari ko baramusambisha k'igitoro bamusanganye kitavuye mu busuma. Yamenyesheje imbere ya sentare ko yakiguze mu buryo buciye mu mategeko mu kibanza gitangirwamwo igitoro kiri ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge. Abamanza bakaba batanyuzwe babahanishije umunyororo w'imyaka 5. Vyose hamwe vyari ibibido 6 kimwe kijamwo amaritiro 200 vyari vyafashwe ku munsi wa gatanu ku mutumba na zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge. Abo bagabo ko ari babiri bahagaritswe muri Nyarwinshi baca batwarwa mu gasho ka komisariya y'intara kuva kuri uwa mbere, bakaba ubu babarizwa mu ibohero rikuru rya Murembwe muri iyo ntara nyene. Nayo mu bindi kandi leta igiye gutangura gutoza ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera. Hagiye gutozwa ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera, bikaba biheruka gutangazwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima igihe yari kasigurira abashingamateka ibiri mu neguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri ubu mwaka w'2023 ushira 2024. Iyo neguro y'itegeko iratomora ko abantu bafise Iyo neguro y'itegeko iratomora ko abantu bifise bagiye kuzoza batanga ikori, ni ukuvuga abatunze imodoka zizimvye, abubaka inzu igira gatatu n'abandi. Ikindi kiri mw'iyo neguro nuko ibice 5% bizotangwa ku muntu wese azoba agurishije inzu irenze imiliyoni 500. Mw'ishirahamwe Orikome biyemeje kurwanya barya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta barashimishwa cane ko ubu hagiye gutangura gutozwa ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera mu neguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ishira 2024. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome akaba avuga ko bari babisavye kuva kera ariko bitari bwashikweko.
Nayo mu bindi kandi Gabriel Rufyiri arongoye Oricom ati abarundi baba hanze basaba koroherezwa mu kuronka pasiporo hamwe no kugishwa inama mu vyoteza imbere igihugu nk'uko biri mw'ikete Gabriel Rufyiri yandikiye umukuru w'igihugu kuwa 31 Rusama 2023 yashize ahabona imbere y'abamenyeshamakuru kuri uwa 21 Rusama 2023 ko abarundi bari hanze bahagaritswe umutima no kubona batoroherezwa ivyo bagomba mu gusaba pasiporo canke kuyishira ku gihe arivyo bita renouvellement kuko ngo bategerezwa kubanza kuza mu Burundi ivyo ngo babishikirije mu nama uwo mukuru wa Oricom yagiranye n'abarundi baba muri leta ya Indiana no mu micungararo yaho muri leta zunze ubumwe za Amerika kuwa 14 Rusama 2023 Gabriel Rufyiri akaba avuga ko ngo ivyo bituma baca bakoresha amahera menshi kugira ngo ivyo vyangombwa biboneke bakabona ko hakwiye kujaho igisata mu buserukizi bw'u Burundi ubwo ari bwo bwose kijejwe gutanga izo mpapuro nk'uko bisanzwe bikorwa mu bindi bihugu vyo mu karere abo barundi bari hanze bakaba bavuga kandi ko ico kibazo bamaze kugishikiriza inshuro nyinshi ariko ko babishuye ko ivyo gutora impapuro z'inzira mu buserukizi vyohava bituma inkozi z'ikibi ziri hanze zikikamukiza ugasanga nazo zasavye izo mpapuro ariko bakabona ko izo nsiguro zidafashe kuko ngo Burundi aho bugeze bufise incabwenge zoshobora gukinga ko inkozi z'ikibi zironswa impapuro z'inzira z'u Burundi nk'uko bibandanya biboneka muri urwo rwandiko abo barundi basavye ko boza baragishwa inama umwe wese mu vyo afitemwo ubuhinga expertise batarinze kuraba ko ava mu mugambwe uri ku butegetsi ku bw'abo barundi ngo birababaje kubona abaserukira Burundi mu bihugu vyo hanze ambasaderi nyene batuma ko abarundi basangiye umugambwe gusa mu nama yo kwiga ku bibazo bizingamitse iterambere ry'u Burundi ku bwa Gabriel Rufyiri wakaba abona ko leta ikwiye kuzotunganya ikiyago muri irici n'abo barundi muri ya ndwi yabahariwe ariyo bita semaine de la diaspora kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo hatagucagura kuko ngo benshi muri bo bafise experience y'ivyo babonye mu bihugu babamwo nka hamwe abarundi babikoreye ko vyobateza imbere ese iyo nkuru muyakiriye gute nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video